ndakuramukije kandi ndanaguhaye ikaze mu mwanya wacu wewe ubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba twagutunganirije. Ni inkuru y'umubabaro ntangere, umubabaro ku Barundi bose, umubabaro mu ntwazangabo, mu gisirikare ndetse no ku Barundi bose. Ni inkuru dushikiye uno mwanya ibabaje cane, akaba hari amakuru turi buze kugenda tukubwira ibibaye mu gisirikare c'u Burundi, na cane cane bivugwa yuko hari ikintu kidasanzwe kibaye ndetse n'inkuru y'umubabaro idushikiye uno mwanya. Mbere yuko rero turaba ivyo byose biriko biravugwa mu birabana n'intwazangabo ndetse n'igipolisi, amakuru haratwereka neza yuko hari izindi nkuru ziriko ziravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nkaba rero ngusaba kugira tubane muri aya makuru yose twagutunganirije, amakuru tuba twatohoje twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bakorera ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakayatohoza bakayaturungikira na jewe nkayatunganya maze nkayagushitsako ingingo imwe n'imwe. Imbere yuko rero tuyatangura turaba amakuru yose adushikiye uno mwanya, amakuru atari meza amwamwe, ngira mbanze ndagusabe gufyonda subscribe kugira igihe cose turonse amakuru aturekorewe amatohoza, ya makuru yakunyegejwe utatahura ibiba biriko biraba, ico usabwa no gufyonda subscribe canke s'abone kugira ngo igihe makuru mwene nkayadushikiye uraje uba mu bambere bayaronka. Wijeje gufyonda subscribe rero reka ndaguhe ikaze cane wewe tugiye kubana utwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi canke se utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, aho uherereye ngaha ku mugabane wa Afrika bariko baratwumviriza bari ku migabane y'amakungu, mwese ndakengurutse cane muri ano makuru. Imbere yuko turaba inkuru y'umubabaro idushikiye uno mwanya, reka tubanze dutangurire ku nkuru ziriko ziracicikana irya nino. Izo nkuru zikaba ziriko ziravugwa cane, aho muri rusange hari inkuru hejeje iminsi itari myinshi ko iravugwa cane kuri dosiye ya Robert Maniratunga. Uyu nguyu akaba rero ari umuyobozi mukuru wa Otrako. Amakuru atwereka neza yuko yapfunzwe. Hagiye hakunda kuvugwa vyinshi ifungwa ryiwe ritariko rivugwa ko rumwe, ndetse bikavugwa yuko yoba yagirizwa ivyaha bikomeye cane. Reka tumanze turabe intango ya kino kibazo imbere yuko tubandanya n'ayandi makuru yose, tunarabe aho gushika ubu ngubu Maniratunga yoba aherereye, uyo muyobozi mukuru wa Otrako, tukaza kuraba n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa, ariko duhejeje kukugira vyinshi dushirako umuco kubirabana na Robert Maniratunga. Bivugwa yuko yinjizwe ibohero rya Mpimba. Amakuru yatanguye kuvugwa cane, aho bivugwa yuko mu gisagara ca Bujumbura umuyobozi mukuru wa Otrako yatawe muri yompi. Vyaviye bikunda kuja biravugwa cane yuko Maniratunga, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rya leta ryunguruza abantu mu miduga Otrako, akaba yahoze arongoye ivy'uruja n'uruza mu ndege mu Burundi, yuko ngo yatawe mu biro bikuru vy'igendereza y'u Burundi nk'uko amakuru yagiye akunda kuvugwa cane yabivuga. Ese koko Robert Maniratunga yoba yapfunzwe, yoba yagirizwa iki, canke ayo makuru y'ifungwa ryiwe yoba ariko arava he? Mbere yuko tubandanya n'izindi nkuru, reka mbanze ndakwibutse yuko ibi vyose vyabereye ku mugwa w'ubutunzi wa Bujumbura. Yoba yagirizwa nk'uko abegereye iyo dosiye babivuga, ngo kuko yanyuruje amatungo y'iryo shirahamwe rya leta. Mu matohoza twakoze kugira tumenye ukuri ndetse n'ico bakinyegeje inyuma y'ayo makuru, n'ibivugwa yuko ihagarikwa rya Maniratunga ryoba ryateje impari ndetse no kutavuga rumwe. Kuri ubu tukaba dufise twebwe n'amakuru avuye kuri ya Robert Maniratunga wewe ubwenyene, we ivyo yitangarije. Turaza kumenya ukuri kuvyinyegeje inyuma. Amakuru asanzwe avugwa cane, canke se bikaba bizwi ko yo Maniratunga asanzwe azwi ku majambo avugira ku mbuga ngurukana bumenyi, vyerekana ko ashigikiye umugambwe CNDD-FDD bidasanzwe
mu kuyihayagiza rero n'ukuntu atuka abaharanira agateka kazina muntu mu bahunze ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ifungwa ryiwe rikaba rero ryari ryatangaje benshi, bamwe biyumvira ese kuko yoba yapfunzwe canke hari ikindi kinyegeje inyuma y'ayo makuru. Ivyagiye bivugwa, amakuru twagiye dutohoza nuko avuga ko uwo mugabo yabaye umuyobozi w'ishirahamwe rikomeye yoba yagirizwa kunyuruza amatungo y'ishirahamwe arongoye ubu, ngo yatanze isoko yo gushiraho ivyuma bishasha bisuzuma ko imiduga ikomeye hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Amwe mu mafaranga rero avamwo ntaca mu kigega ca leta, ivyo akaba abifadikanya ngo n'abakozi bamwe b'iryo shirahamwe, niko abakozi ba Otrako babwiye abamenyesha makuru. Mbere yuko turaba ifungwa ryiwe naho yoba aherereye n'amakuru wewe yishikirije canke se yadushikirije ivyo yatangaje, ndakwibutse yuko itegeko ngo ryo kumuhagarika ryoba ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu, inyuma yaho abategetsi n'abakozi bakuru bamwe muri rusange bagerageje amanyanga menshi kugira ngo bamukingire, ariko bikanka. Inyuma y'ano makuru yagiye aravugwa, twakoze amatohoza kugira tumenye icinyegeje inyuma y'ivyo fungwa ndetse n'ivyo vyagirije. Dukora amatohoza, ariko gushika ubu ngubu amakuru dufise yizewe kandi yatohojwe neza nuko ino dosiye ya Maniratunga, umuyobozi mukuru wa Otrako, yerekana neza yuko yarekuwe vy'agateganyo. Inyuma yo kuronka no makuru kandi yuko yarekuwe vy'agateganyo, twakoze amatohoza kugira tumenye ico wewe abivuga ko, turaza kuvyumviriza muri ano makuru. Reka tubanze turabe ivyirire kugwa vy'agateganyo. Inyuma y'ayo makuru yagiye akunda kuvugwa yuko yafunzwe, Albert Maniratunga akaba yarekuwe ngo vy'agateganyo kuri uno wa Mungu, inyuma y'ijoro rero yaraye ngo mu gasho k'ibiro bikuru vy'igendereza ry'u Burundi i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Amakuru kandi yagiye akunda guhanahanwa cane avuga ko azosubira kurenguka kuwa kabiri w'inondwe nyene turimo. Nawe rero ngo muri rusange akaba yivugira ko atigeze hagarikwa, akavuga ko ngo yibereye ku gatumba, avuga ko kumwe n'abanyagihugu, ngo mugabo naho abibeshuza nta foto n'imwe yerekana ko aho yoba ari canke se adafunzwe. Bamwe bakavuga yuko ngo yoba yabitegetswe n'igendereza kugira ngo amakuru y'ifungwa ryiwe anyegezwe, ndetse atazokwigera hagira uwumenya yuko yapfunzwe mu buryo bw'ibanga. Amakuru twahawe n'abakora mu biro bikuru vy'igendereza babwiye abamenyesha amakuru bacu yuko ko ari ivy'ukuri ko Maniratunga yahagaritswe, aca rero arara mu gasho k'ibiro bikuru vy'igendereza ry'u Burundi i Bujumbura. Amakuru nyene avuga ko abantu batari munsi ya 3 bafatanywe nawe, ngo bishoboka ko bazira dosiye imwe nawe yo kunyuruza amatungo ya Otrako, basigaye rero ngo mu gasho mwigendereza nk'uko bamwe bagiye babitumenyesha. Amakuru yatanzwe na Albert Maniratunga wewe yamenyesheje yuko hategerezwa murambabarira ntago ari ivyatanzwe na Albert Maniratunga, ahubwo na bamwe mu badushikirije amakuru, bivugwa yuko ngo kuri uyu wa kabiri Albert Maniratunga ategerezwa kuhagaruka kugira ngo abazwe ivyo yagirizwa. Vyemezwa rero n'umuntu yegereye iyo dosiye. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter wewe yanditse ko ngo atigeze ahagarikwa, turaza kuraba ivyo yanditseko. Bimwe mu vyo yavuze yagize ati, hari abariko barakwiragiza ibihuha ngo nafashwe kandi ngo ngomba nje mu mpimba ibohero rikuru ry'Ubujumbura, ngo ubu nibereye mu gatumba aho nataye uruzogi kwiyagira n'abanyagihugu ivyubaka igihugu, cane cane kubahimiriza umugambi w'iterambere biciye mu makoperative. Ibi nivyo Albert Maniratunga wewe yiyandikiye ku rukuta rwiwe rwa Twitter,
ariko bamwe bakavuga yuko aya majambo arimwo amahinyu ndetse ngo yoba atari we yavyanditse, ngo vyoba vyakozwe n'iperereza ry'u Burundi kugira amakuru yuko apfunze anyegezwe ndetse ngo hatabasha gukorwa amatohoza kwifunga ryiwe. Bamwe bavuga yuko ngo ryoba ridakurikije amategeko. Naho yavuze uko kandi ntiyigeze yerekana ifoto ari kumwe n'abo banyagihugu canke se ngo yerekane inama yagiyemwo kuri uyo wa Mungu nk'uko vyagiye bikunda kuja biravugwa cane. Kuri ubu ngubu rero amakuru twizeye nuko ibivugwa yuko yoba yafunzwe canke se yoba yarekuwe vy'agateganyo biracarimwo impari no kudahuza kubirabana n'ifungurwa ryiwe. Amakuru yizewe usivye yacishe kuri Twitter, tukaba tukiriko turakora amatohoza kugira tubashe kumenya neza koko ibirabana n'iryo pfunga ryiwe. Tubandanyije n'ano makuru kandi reka ndakumenyeshe yuko hari igitigiri c'impunzi ziyandikisha ngo zitahuke congerekana buri munsi. Kuva rero muri Ruhuhuma hamaze gutahuka abantu bashika ku 14,000. Ikambi ya Mutenderi niyo ifise impunzi nyinshi zishaka gutaha. Iryo tahuka rero rivuye ku gahengwe kibonekeje inyuma y'amatora nk'uko izo mpunzi zibivuga. Twisunze ibiharuro vya HCR muri Ruhuhuma 2020, Tanzania yarimwo impunzi z'abarundi zishika ku 168 kuva kwa 31 Gitugutu. Iryo shami rya ONU rijejwe impunzi ryaharura abashika 154 mu makambi atatu yo muri ico gihugu cibanyi c'u Burundi, mu makambi ya Nyarugusu, Mutenderi ndetse na Nduta. Kuva muri Ruheshi kandi guheze, ikambi ya Mutenderi yari yavuyemwo impunzi nyinshi zitandukanye zitahuka izigera ku 3,500 muri rusange. Bikavugwa yuko yahavuye rero havuye abagera ku 2,500 hamwe rero na Nyarugusu yavuyemwo abarenga 1,000 nk'uko amakuru avyerekana. Amakuru duhabwa n'ukora muri iryo shami rya ONU avuga ko hiyandikisha impunzi nyinshi cane zishaka gutahuka kuva muri Rusama uyu mwaka, ngo rero ngo hakaba hiyongeye ko abashika kuri 30%. Ibituma bashaka gutahuka ngo bikaba biratandukanye nk'uko bagiye babimenyesha. Ku ruhande rumwe ariko hari abavuga ko bitavye akamo k'umukuru w'igihugu abahamagarira gutahuka bavyishakiye. Leta nshasha ngirahumuriza muri rusange ikamenyesha ko ataco abatahuka bazoba, kandi ngo mbere bakaba babona ko abatashe bibereye mu mahoro ku mitumba bahoze ko atakiba akakaza canke se atakibazo bafise. Niko bamwe muri abo bavuga, abandi nabo nyene ngo bishakira guhabwa ivyo batekererwa bagiye iwabo. Umuntu rero akuze ngo ahabwa amafaranga y'amarundi 280,000, umwana nawe agahabwa igice cayo. Muri rusange rero bakavuga yuko ngo nk'umuryango ugizwe n'abantu 5 canke se 6 baca baronka miliyoni urenga n'umutahe kugira ngo umuntu atangure kudandaza. Muri rusange rero ngo akibagira ubuzima bugoye bwo mu buhungiro, niko ubundi mugwi w'abarundi uvuga. Abandi bavuga ko mu ikambi ubuzima bwaho ngo bugiye cane. Bagenda bamenyesha yuko rero izo mpunzi zivuga kandi ko hari ababugwa irengero, abahohoterwa no gupfungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ngo muri rusange bakaba barambiwe n'ubwo buzima. Mugabo abandi ngo boho ngo ntibabibona uko, naho ngo bosigara hari umwe n'umuryango wiwe ngo ntazopfa atahutse. Ibindi vyifanga ibintu ngo bikifashe uku ngaha mu gihugu c'u Burundi, akamenyesha ati nibatahuke baduhe amahoro, nahunze ivya politike kandi ndarondegwa nzira ko nagize imyiyerekano niyamiriza ikiringo ca gatatu mu mwaka w'2015. Umwe muri izo mpunzi abandanya amenyesha ati namaze ukwezi
ndiko ndaborezwa igufa mu biro vy'igendereza, umutima wanje nturatekana. Bikaba vyavuzwe n'umurundi aba mu ikambi ya Mutenderi yemeza ko ari benshi babayeho muri ubwo buryo, basaba rero ko HCR kubandanya ibafasha no kubungururiza mu ikambi yindi hamwe iyo barimwo ngo yokugagwa nk'uko yabimenyeshe. HCR ya Tanzania ivuga ko yiteguriye gufasha abashaka gutahuka ndetse no gukingira abataravyiyumvamwo nk'uko yagiye ikunda kubimenyesha. Ayo ntamwe mu makuru yari karavugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru tuba twatohoje hirya nino mu karere k'ibiyaga binini twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bakorera hirya nino mu bisata bitandukanye, tukayatunganya nkayabashikiriza ido n'ido atosoye neza. Mukomeze kugira ibihe vyiza, mukanya n'izindi nkuru ziriko ziravugwa hirya nino.